Haleluya. Amen. Jenje gushinga intahe ingene Imana yadusubije umwana hari tariki 10 z'ukwezi kwa kabiri, hari kuwa kabiri, aho umwana nari ndamuhetse arashuha cyane sinabimenya, ndamukuye mu mugongo nsanga umwana yamaze gukonja izosi ryadadaraye. Hama ndimvira ingene je ndamujana kwa muganga, abavyeyi we batariho bari, ariko caniruka kuka centre de santé kari impande yacu, umwana baramutera umuti, hanyuma tubwira ati nimurondere taxi munyaruke ku bitaro bikuru. Ndatelefona mama wiwe ndamubwira ingene umwana bimeze, ariko imbere ya caturagenda umwana bamuteye umuti mubanyi amutwaye bafashe imodoka bagiye kuri Tanganyika keya. Hama ndatelefona Tatiana ndarondera abantu bose, ndandika ahantu hose muri groupe muzizo bazerekeranye ni eglise hose, ndandika ati nukuri je muntabare, ndambaye ibara sinzi ngene mbwira abantu ngene umwana yapfuye ari je ndamufise. Hama Tatiana aramfasha ararondera mwungere aratsengera. Utamutoye Tatiana? Ndamutoye mu nyuma nawe aravuga ati ntinge ndamubarire amusengere, abwire yuko ngira nta cumba na kimwe cyo kuri Tanganyika keya noba natashe ntinjiye. Bacambye ati genda muhira uzane ibikenewe. Imbere yaho naciye ngenda ndiyumvira ngene umwana ndamugira, cafata wa munyu basengera ndawuzingira mu kuko nta kundi kuntu nari kubigenza. Ndabwira Imana ati Mana nimba wemeye yuko uyu mwana twahora twirigwana amba muntu kakagenda, ni wiyerekane basi rimwe ryonyene mu muryango, unyiyereke jewe rimwe ryonyene, ibisigaye uzokwimenya. Mu nyuma umwana yafashwe saa 7, ariko twavuye kuri Tanganyika keya isaha 3:30. Umwana akomeye neza, pasiteri yaramusengeye, umwana turataha, abantu bose barambaza ko umwana yoba yakize, babonye ingene yarameze. Ndabwira umwana twaratashe. Rero umwana turi kumwe muhira, amahoro menshi, naho haguma haduka izindi ngwara, ariko uwo munsi Imana yaramudusubije. Imana ihabwe icubahiro. Yesu ashimwe. Amen. Yesu ashimwe kandi. Amen. Mutanga iyi ntahe ndayimaranye igihe kinini cyane, ndaba nkavuga none gamana nyemereye ko nzohagarara nanje ngashinga intahe. Hama Imana nkuko nayikomeye amashi, nukuri ndayishima gose kuko ivyo yakoze Imana yakoze rero icari coroshe. Nahereye mu kwezi kw'icenda nkora, usange jewe ndi umukozi wa leta. Nahereye mu kw'icenda nkora guhembwa kizire. Hama ndavuga none ga yemwe jewe ko mba mu nzu mpanze bizogenda gute? Hama nyene nta kundi ndihangana ndahora, ariko narageze igihe ndi mu nzira nkavugana n'abandi tugatwenga, sinerekane ko mbabaye kandi mbabaye. Hama ngeze mu nzu nkavuga none Yesu, we ko wavuze ko uri umugabo w'abapfakazi kandi nkabanze neza ko ijambo ryawe ari ukuritabesha, none jewe unshize hehe? Umpaye nde? Kariwe mugabo wanje. Ko ari wowe uri umugabo wanje, uravyemeye? Uremeye none maramare kweri hagati y'abantu na nyene urugo arihangana arahora. Nukuri Imana yangiriye neza. Yene urugo ubwo ninde? Umusi wejo kuko nimisi. Yene urugo ninde? Ubonye nari impangi yagumye nyene inzu upanze. Yarihanganye arahora. Hama nkaza nkamubarira Mugisha, nkamubwira Mugisha je nukuri ngomba ngirigwe nabe Mana, je bagomba kubloka ibintu byiwanje mu nzu. Mugisha ati we humura nta nakimwe. Nukuvuga yuko nshinga Imana cyane gose ibintu bidasanzwe. Imisi yose ku musi wa Mungu namangenda bakansengera. Hari gihe naca ngaha hagati Imana yakoze naco. Imana yakoze nukuvuga yuko hirya ejo mwijoro nabwiye Yesu, ndavuga Yesu iwe wawemera kuri umugabo wanje, ntiwemere ko ejo nsohoka ndiko ndarira. Ca numva telefone irasonye message, ca ndayiraba sanga hariko amafaranga y'amezi 4. Haleluya. Umva mu mezi 6 sanga hariko amafaranga y'amezi 4.
ndibaza none je nkora iki muri iri joro ni banki ya hehe yuguruye ndahora mu gitondo ejo ndavuga ntigikunda nca ndateka icyayi ndangije kunywa icyayi nca ndamanuka sinzi uwundi yaciye anterefona ngo mbega wowe wabonye message ndamuga je nabonye message ngo none gashanga yobo kandi wewe ngo mukwame twarahembwe amezi abiri ngo wewe ni wahembwe ntasi nahembwe ngo uramikiye ngo kubera nguko ngo we ngo baguhemba icyo Imana yakoze vuga. Imana yakoze ikintu gikomeye cyane kuko naraje nja muri CRDB ndacomeka uracomeka ikarata ego mbona amafaranga arahungurutse naratangaye ndavuga amezi yose nariko ndarira yaranyegeje ngahanye ndavuga Yesu urakoze nukuri ndagushimye amafaranga ari ngaho sinayatoye nabanje gufukama ndavuga Yesu urabikoze koko amen nanje umpi nguvu ejo nzoje gushima amen cyangwa mankomeye ndakora amafaranga ndaje nja kwa Mugisha ndavuga nti icyo kunda kuko reka ngura ikintu gikomeye cyandagenda ngura igitenge mugaba ya mafaranga kwasigaye aya mezi abiri batayampaye nje nzoguma ngwana na Yesu kuko niwe tugwana ni wayampa kuko niwe mugabo wanje nkongera kandi ngashima ndamushimiye Mugisha numuririmbyi ari haje iyo ayo mezi yose sinigeze nsonza kandi sinigeze ngira ikibazo oya yavuga ati we humura na telefone abana hanze ngo we mawe urakora havuga je naho nkora ntibariko barampemba nacho bazoyaguha ngo reka ngo misi mikeya nkarindi ya misi mikeya nkabona ntigikunda nukuri Mugisha yarangiriye neza aranyitwararika anshira mu angira nka nyina wiwe urumva uko biri kose wamenga ndi nyina wiwe aje kuririmba ngasigara ku botike yiwe ngasigara ndadandaza aho mvuye ku kazi muhira jewe isororezo rashikaho saa moya y'ijoro cyangwa saa moya n'inusu urumva nabangaha nyene urumva nta kundi mugabo ninjiye mu nzu naca ntangura kugwana na Yesu wa Yesu uremeye maramare uravyemeye none yarabikoze aranteturura amen ampa amafaranga amen 740 ego yamezane dukomere Imana amashi menshi cyane ndasa musengere aya mezi abiri ntahagarare kure Imana yo mwijuru si umugabo wawe none Yesu ego sheri wawe rero Yesu arayaguhereza uyu munsi aya fukama mpamagara yayandi asigaye mu izina rya Yesu aho uri ndaguhamagaye uze umurihira aya mezi kandi ntumurihira ya gusa ariko unamugwize kandi umwongere azogaruke guhagarara hano ashinga intayi ikomeye mu izina ryawe ryera Yesu Kristo amen ukomere Imana amashi menshi cyane Yesu nashimwe amen ndabaramukije mwese mu izina rya Yesu amen nihashimwe Uwiteka we wamenye ibidukwiriye buri munsi amen ndashima Imana ko nongeye kuba muri kino kibanza nari maze igihe ntashobora kuboneka hano ariko Imana yongeye kubikora ngarutse ahantu nari nkunda kandi nifuza kwama guhorandi ngira shinga intahe ariko nahatari yavuba ariko abakozi b'Imana barakunda kutubwira bati iyo mushinga intahe mubanze murondera ivyemezo by'iyo ntahe koko ko ari ivyo jewe igihe twubaka urushengero rwo kumutakura twariko turubaka umukozi w'Imana yaravuze ati nimuze twubake abafise amafaranga baratanga ibitandukanye byose bikenewe muba mubibona rero nanje ca ndavuga nta mafaranga notanga ntashemeye kuri jewe sinumva amafaranga notanga kugira bishobore kumva binshimishije ndavuga nti ico ngira ntange je ngira mpeba akazi kiwanje ngende kubaka abo twakoranye barabizi hari igihe byasaba nuko tukarara turyamye ngaha kugira ngo ibikorwa bibandanye rero muri ico gihe ndabwira Imana nti ico ndiko ndakora ngaha Mana ndiko nkorera wewe iri shengero ndashaka ko rizoshika iwacu
ikindi cya kabiri ndashaka ko hari umuntu w'iwacu azoza gukirizwa hano kubera mu muryango iwacu ni jewe jenyine nari nkijijwe. Rero ndashimira Imana ko icambere uwo muntu wa mbere yaramuzanye ari hajya kumutakura. Amen. Ikindi cya kabiri cyatumye nteba gushinga intahe nuko repentance yashitse iwacu mwijenda jewe niyo mvuka. Mwijenda isigaye iriyo kabisa. N'abanyejenda bari ngaha ndibaza barahazi, abatarajeyo nabo bazohabona. Hanyuma ico nico nagira nshimira Imana yumve ko ndayishimiye. Impamvu natevye gushima Imana nuko iyo abasenzi bariko baradusengera ngaha baratubwira bati nimba koko uzoza gushinga intavuga ko iyo ngwara bagusengeye yakize bagenze ugende kwa muganga wipimishe uzana amarizita ucuzushinga intavuga cyane gose birumvikana. Dukomere Imana amashi menshi ko yumvise ico yayisavye kandi kayikora. Wajeje hama ndashimiye Imana cyane ko yemeye ko nca bugufi itarinze kunshisha bugufi. Abemeye abumvise gushima kwanje Imana ibahezage. Amen. Amen, amen. Amen. Magazanga ngomba gushimira Imana kubitangaza arayinkoreye kuva mu kwa mbere gushika mu kwa kabiri. Novuga ati Yesu ashimwe habwe icyubahiro. Nukuri yarayinkoreye igitangaza no iki kinkorera. Nukuri mu kwa mbere Imana nagira ngo sinzogira mu kwa kabiri. Ariko ku bushobozi bw'Imana Imana ntirankura kwa maboko. Mwaravuze ati muntu ufishe akajya gatambara nakajya kabuye. Ubonye ibigomba kukugira nabe cyangwa umutima ugomba guhagara. Ati gashingira intaho gatongere ku majambo. Ati mwizina rya Yesu ntawe zo gukorako. None Mana mpakaze ngaho ngomba gushimira Imana ibikoko yarayinkoreye. Byagenze gute? Mana yarayinkoreye ipangaza nubu ikibinkorera. Nukuri mpakaze hamwe ngomba gushimira Imana. Ubwo nari mfishe mu mutima ukuntu ntajyama ukuntu nararumenge kadata ariko mu izina rya Yesu nubu ndicyari ukwereka akabuye nakagatambara mwadusengera bagira kugira gutya nka kamanika Imana niwe mugabo w'imfakazi n'abatishoboye Imana nta gicako none Mana sinanze kunogira mu kwezi kwa kabiri nzi gushinga intahe rero kubitangaza Imana arayinkoreye none abumvishe gushima kwange Imana ibaheza. Amen. Yatwimye amakuru nukuri Imana ibahezagire mwega abasenzi. Amen. Imana ibongereza umugisha wenyene pastor n'abasenzi bose mu ngaha. Amen. Imana ibongereza imbaraga no gusenga kwanyu mumenye impfakazi n'abatishoboye. Amen. Erega muriho ntago nacu tuba turiho. Imana ari bahezagire ibongereza umugisha mu izina rya. Amen, amen. Dukomere Imana amashi menshi cyane gose. Yesu ashimwe. Amen. Yego je mbanze gusaba Imana imbabazi namwe gishengero mugire imbabazi kubwo intahe yanje yaratevye cyane. Jewe yego mu muryango wacu ntidukijijwe je mugabo muhererezi wacu niyo yatanga gukirizwa mu ishengero. Je yarambwiye kwera nanje nari ifise cyari kinda gishinga je nari nubatse nayimaze imyaka 2 n'umufasha wanje tanira koroka turabona gusa muhererezi wacu kwera yakirijwe mu ishengero arambwira ati wewe uzoze kwishengera iwacu bazokwakira kandi azi ibintu bizogenda neza. Ndavuga ati nyene muhira ati we peti ibyo bintu kurazana ni biki. Ndavuga ati we gusa ni wemera uzoze. Ndavuga ati sawa ndaza umunsi umwe cyaranyandikira message ariko araba kiye kiganiro ku radio atishira kuri Buja FM bumviriza ibikwira havugirwa ndashirako ndumvirije ibyo ariko bavuga kamenga ariko bavuga jewe cyatanga nimero ku radio cyanda telefone cyabarambwira ati ni kumutakura ibarabara ry'umunani nimero 16 ndabaza ati aho hantu imoto irahashika cyo gihe ibarabara ariko bararikora cyarambwira ati wewe uzoze ufata imoto zo kurukiza kwa komine. Imana yakoze rero je maze gushika kumutakura baransengeye bamaze kuwusengera cyandafati kumutakura hombera kure canza ngaha nje ngaha naho ndavuga ati ndiko bariko barasengera jenye nta kimwe n'umufasha wanje naho nyene ndabona umenga ntivyokunda nanyene ko yari ruguru cyandamutumako araza turaza ndibuka we niwe akunda kudusengera sinzi ko butwibuka ndabibuka baragire ngaha
bishitse ngaha imana yaratugiriye neza nta n'umwanya wahamaze nyuma y'amezi 2 ibintu byaragenze neza. Amen. Ubu mwana yaravutse kandi umwana no kuvuka yaravutse. yaravutse ku itariki 3 azoba kwija amezi 6. Hallelujah. Umwana yaravutse ntaye yanje niyo imana yarangiriye neza namwe bandanye bampezagirira mwarahezagiye. Dukomere imana amashi menshi cyane. Mwumvise abantu mudatumira abantu ko ari abantu bamwe batazotabagwa kubera wabigizemo impamvu. Sa muratumira abantu muraza abantu barushe ubwo mubabwira ngo pole sana nta kintu uri kurabafasha pole sana nta batumire baze baruhuke basengegwa imana batabare pole sana nta na kimwe izobamarira. Haleluya. Amen. Nanje ngomba gushimira imana cyane kuva ninjira ngaha ku munsi wa Mungu pastor asenge yajya amazi naranyoye ndavuga mana naye ndashaka akanyamuneza mu mutima n'amahoro. Ndashimira imana yampaye akanyamuneza n'amahoro ubu ndatamba nkidagadura nkumva ndanezerewe kare sinigera numva nezerewe kandi ndashimira imana yangiriye neza. Umwana wanje abazimu babe bamuteye baramubuza kuvuga asiga bidakunda ko atobora kare namutuma ikintu kwibotika gashobora kuvuga mugashitseyo byaranka kaguma gigimiza bikanka kwavuga ico bamutumye ndamuzana ngaho umuvyeyi aramusengera n'abasenzi baramusengera none ndashimira imana ubu ko asigaye avuga neza. Imana ihabwa ico. Dukomere imana amashi menshi itanga amahoro n'umunezero. Nivyo ndavyibuka yari yabaye nyamuragi adakoma ikintu na kimwe ariko imana yaramukoze ko ayo mashina ya Yesu. Yesu ashimwe. Amen. Ndashima imana yo mu ijuru y'igicano cya repentance. Sinari mu buzima aho yankuye mu ibohero y'ibyaha cyaco gusambanya kwisambanya akaboregwe y'inzoga zari zaransinzikaje kujya sinari nkijya hari ubuyoga bwita ubusarabwayi je bwaye mukunyica aho abandi mu gatondo bavyuka bavuga ati tunywa kayi twe ngo tugende kwishitura mu makiyike mu busarabwayi ariko ndashimiye imana yo yanzanye ikumva umubabaro narifise mu mutima. Oh hallelujah. Ariko namwe yokomera imana amashi menshi intahe ni nayikomeye. Hallelujah. Aho jewe nari imfura y'umuryango narategwa abarozi sinaryama naguma niyumvira ko imana yontabara ikama akazi kizamu kugira je nigumire hanze kubera je narategwa gose ariko kuva aho nziriye ngaha baransengeye imana yaranyishuye ubu ndafise amahoro mu mutima. Hallelujah. Ubu ndaruhutse ndumva n'ibindi kizobikora je nabaza ukuntu mu muryango je nari imfura y'umuryango nera kavuga ati nukuri je mu bana mfise we nagukunda ariko wahevye umuryango mugaje nta nzira nabona sinenze ibyari byo sinenze bimboshe ariko kuva aho nziriye ngaha imana nihabwa icubahiro ndayishimiye kubw'amahoro yampaye je maze nk'imyaka irengine ntazi ngo mu ngoro y'imana ngo hameze uku makambi ati no mwe muzoba gute mudasenga ariko ubu yonse ivyo dimanche ndumva umenga ko ati amahoro ariko nuko ndashima imana y'iki gicaniro je simba nkiriho ego simba nkiriho abumvise gusenga kwa. Dukomere imana amashi menshi cyane kugira ngo umuntu aronke ingufu zo gushingira intahe Yesu ku bintu nk'ibi. Murazi inzoga ukuntu igora umuntu kuyiva ko ku muntu aba yaraboshwe nk'uko ariko imana ikamutabara wari ukwiye gukomera imana amashi kurenza ngaho. Imana yo mu ijuru jewe nta muzuri ncyambara iyo nguza agapatiro keza babagenzi ngo peti yangu waguze impuzu nziza nace ndayigurisha twama mu nzoga nta kirato nambara naripfuza impuzu kandi nanje naho ndazitiza abandi ariko nukuri ndashimiye imana yangiriye neza ndazi n'abandi mu muryango izobazana mwaraheze. Dukomere imana amashi menshi. Imana irushirize kugukoresha no kukugirira neza mu izina rya Yesu. Azogende bakugurire Bibiliya na kantike ngaha
inzoga yitwa ubusara bwayo murayizi? Abandi bazindukira ku kayi, wakazindukira ku gasara bwayo. Yewe Yesu mwana. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe kandi. Amen. Nyuma nanje mpagaze hano nshimira Imana, yarankoreye ibintu bikomeye cyane. Naraciye mu makuba n'ibigeragezo ku buryo ntahari nzi ko hari kugera iki gihe nkihari, ariko Imana yaranshiriye inzira yo kubisohokamo. Nari narasezeraniye Imana ati hakazogera iki gihe nkihumeka nzaza imbere y'Imana ashime, nanje gushitsa amasezerano. Imana ishimwe. Imana yumva ishimwe ryawe. Haleluya. Yesu nahabwe icyubahiro. Amen. Nanje gushima Imana ko yarayingiriye neza, yaransubije umwana bamukoreye operation kwa gatanu. Naratelefone hano ngira mwari ko murakira ntibanyakiriye, ariko ndaraba mu telefone ari utuntu twa pasteur nkunda kubika, mbona ahantu havuga ngo nimwambara inkomezi ngo muyiga kwisengera ngo nimuba abanyantege nke. Ndavuga nti ega bwa bundi nariko ndasamara. Telefona mwarimu ngo ari ruguru, telefona Deme aravuga ati yego reka nsenge. Yantereye isengesho ry'iminota 2. Ndavuga ntaya ntamaze mbisa nisohokera. Chambwira uwo turi kumwe, wewe rero umwana wanje ko mbonye bamurabitse bamuteye ugo rushinge, mbona atakinyagaza ngo yeguma ho je ndagiye hari yepfo. Kandi kuva nshitse muri ricengero narakomeye. Jewe ngwaje umuntu wiwanje bamujanye mu bitaro, nasigara ndarira mwibarabara nkiyamamura. Abantu bakavuga ati none urya mugore yasaze batoya yagwaje. Mu gatondo abantu bavyuka kubaza ati mbega wa mugore yari yasaze bamujanye kwa Rujani ngo hajya ari karizwa n'umuntu wiwe yagwaye. Ariko kuva nshitse hano nkiga gusenga nkaza ndaraba utuntu nyene pasteur azaratwigisha. Ituru mbonye umwana bamurabitse naciye mvuga nti karera ahubwo nje guhuragura abazimu. Ncanja hano inyuma ya hôpital militaire nyene inyuma. Ndasenga ndavuga nti Imana ndamukeneye ari muzima. Umwana wanje ndamushaka je sintana mutahanye. Bana ndasenga ikiringo cy'iminota 30. Muganga yari yambwiye ngo nakantu gatoya bamukora ngo iminota 30 bazo babahejeje. Ndasubira hejuru mbona ntibaramuza. Ndavuga nti bana ndasubirayo. Nsubirayo. Ndasubira ndakubita abazimu ndavuga nti ibi bitaro nyamba hari urupfu rwateguwe umunsi umukobwa wanje ntawera ndamutahana. Ndasenga yewe ico yakirabira. Haza umugore afise inda ngo mabuja ngo mfashe ukansengera nterega hana je ndiko nsengera uwanje. Wewe rero burazunguruka ico gise ugihishe neza uramuvyara mu izina rya Yesu. Je simfata urugamba n'ugwi wanje rutarahera. Canjako nguma mpuragura. Ndavuga nti abazimu bose bari kuri ibi bitaro jewe sinkeneye. Uyu munsi mubanza mwigigweyo. Je nkere mukobwa wanje ari muzima. Haciye iminota 20 mu minota 50. Ncanda subiraye. Mbona muganga arasohoza. Ngo mbega ho kufyura amaso. Ni none umukobwa wanje mushize he. Umukobwa wawe ngo arahari ngo nawe maso wazuye nkuko ntije ngomba umbarire bishasha. Ngo buriya ngo umukobwa wawe ngo twahejeje ngo ameze neza ntarakomeye ngwego. Ngo genda ngo mu mwanya ngo mbere ngo baca bamuguha ngo mwitahe. Kumba barayipantase muri operation ntibatebaye. Ahanyane. Haleluya. Ahanyane mu mwanya dusha dutaha ngwego. None bisaba amahera ngahe. Ngwe bana ngo genda gukontoroze ndavuga nti ayo banca yose genda yazana. Mugabo banza umuzane. Haciye akanya mbona aramusohokanye umwana n'ibipurizo ngo mama ngo bikwaye ngo muzuri mama. Ndaterura mbona umwana kumwe yagenda agoroye mbona aje ari ikinisha n'ibipurizo niba nti Imana Isirayeli. Kumbe rero bana nakomeye ntakurira. Umugabo yari yambwiye ngo we yamarira yawe ngo banza uyigize inyuma ngo ureke ngo umudamu yaguherekeje ngo ari wabijamwe. Bana nta n'iryoso zina rimwe nigeze ngira. Ahubwo narashikamye ndavuga nti Imana oya ahubwo ubu rero nanje ndi uw'inkomezi. Aho hagati yaho nari nafasha amafungo. Ubwa mbere twarigeze kugira ya mafungo y'imisi 3. Ndayagira aranaga. Ndavuga niba ndabwira umugabo nti buriya naho mvunze nagiye kurangura ndinaga ngo bahora bavuga ngo ibiski by'inkona ngo ngiski byo mu nkwemu ngo waguye kubera amasengesho ntego ariko ituro ndavuga nti jewe ujya musi yaranaze uwo musi ntanaga ndafunga kubwo umukobwa wanje ndafunga ndayamaze rero Imana yamumpaye akomeye. Ndashima Imana n'amahera banciye kona yarose uwo musi nyene tukarara twitahiye. Ikindi kintu shingira Imana ntahe
jewe impuzu zose zarandenze izindi nazimbeba zirazirya ndavuga none ibi bintu je nzoguma nja kwaguza impuzu naguza impuzu ngira je ngira mfata impuzu zose zandenze ndazitanga izi nazimbeba zariye zimvire mu nzu je mfuma nsigara ngaragara ewe maze kugira ivyo bintu ibitenge vyagumye vyizana nguma mbana abantu nagiriye neza banzanira igitenge uyundi ngo mabuje ngo burya nakuguriye akantu igitenge ubu rero ebana je nibereye mu mashimwe na twatuntu mwahamagara hano hantu tuguma tuza. Amen. Dukomere Imana amashi menshi cyane gose. We fukama nongere ndaguhamagarire n'utundi. Turahamagaye n'ayandi mafaranga mu izina rya Yesu. Turahamagaye ikindi gikundiro. Turamushira ku burinzi n'amagara meza n'amafaranga menshi kandi arushirize kugwira no kwaguka mu izina rya Yesu. Amen, amen. Yagize ingorane nziza yo kuguma aja kwaguza impuzu. Haleluya. Amen. Haleluya bene data. Je mpagaze ngahashimira Imana ku bintu Imana iguma inkorera kuva nshitse ngaha muri Pantasi. Fisi ndende kandi nibyinshi Imana igenda irandinda ariko hari byinshi ngomba kuvuga Imana yandinze. Inyuma y'indwi zitatu jewe nari napfuye ndapfunye ndashikayo bivanye n'inzoga nanyoye. Shobora kubwira nkuko kibaza ngo nugufina ariko jewe natangiye kunywa inzoga ku munsi wa gatandatu no kuwa Mungu. Imisi birumwe inzoga udahagarika. Imisi naraye mu kabari ndarayo. Nari mfise 570. Kuwa mbere bari kumbaza 10,000 ibyo ntivyari. Ibyo bihavuye nyuma yo ngaho haraciye indwi zitatu nari mfise 540. Hafi mu kwezi kumwe hafi muri 300. Ndiko ndanywa inzoga. Aya nayagiriye mu nzoga acha kintu nakima cha mugambi ntumba. Mu kazi kanje nkora kamisi sisanzwe nkora gifundi hamwe na ntuze na mikashi. Umutewe wese bari mikashi barawuriye barabumara. Kubera icyacu busamba. Ayose ivyo ndabangaho mu buzima. Ariko ngomba gushinga nta kintu kimwe Imana inkoreye muri amasengesho. Haleluya. Muri amasengesho nabonye nyinshi kandi nabonye gitangaza gikomeye. Haleluya. Je ndo umugabo wanje ntabwo nigenda mwose nta n'icumi yigera ryamba. Twari twapananye akazi k'imiliyoni 14 turi abantu batatu. Turakora umwe wese ntabuze miliyoni 3 hafi atwara. Akazi bikahejeje munyo aho baduherera yandi tiko tuyasenga ari amasengesho. Icyo shimiye Imana yarafashije kandi yarandinze. Navuze ati Imana ndagomba umpindure gushaka urwego rwa nyuma. Kandi vraiment nabikoze. Kuko umugana cyenda mu 500 ubu ngenda ndashimira Imana. Nibwo bwa mbere yarabonye ayo mafaranga nkayo. Nibwo bwa mbere. Ariko ntaho komera Imana amashi kubgaya amasengesho kubera umwami yari yagize gute. Haleluya. Amen. Umuteye bamaze kuvuga bose babumanigire bage bayitwara. Kuba munsi mba 170. Iki umuteye nayifise mu 170. Ayo se bayatwaye mu Rwanda telefone ndayifise. Ubwo nta batwaye ko yone namaze kuhibikisha. Icyo shimira abasuma ni bande? Nabasuma. Mugo yani numundi mukobwa twari kumwe. Rega nuwo numusuma none ntiyakwivye. Umusuma nabo. Ikintu gitumye gusubira maguruka. Mwaje amasengesho yatubwiye ngo mugiye kuronka akazi. Ariko murumva ubushobozi bw'ibintu Imana ishobora gukora. Mwibaza ko ari ikintu gisanzwe gushinga intahe nk'iyi ikintu Imana iba yakoze kuri uno rugezo. Imana iba yakoze kandi yakoze uko yamwiyeretse nawe kwiyereke mu izina rya Yesu. Jesu yakubwira ubunyene narapfuye ndapfa ahantu nari njyamye sinari izi kwa mbere mu gitondo. Urabitswe n'inzoga. N'inzoga.
yani nanyo amusitera nanyo ntazigitigiri kwa Mungu kwa mbere mbyutse ku kazi nashitse ku kazi saa 3 bambwira ngo byagenze gute ndabikanye ko byagana vuga ati nta kundi basi rero nyuma y'amasengesho ikintu nshimiye Imana kuko ibintu byo kugera nta na kimwe byamaze kugenda mugo mu mwaga amasengesho naragarutse ndongera ndambara ijire ubugenda yambaye icya kabiri naco Imana mwaga amasengesho nyine akinyongera kandi yacitwe wari warahebye kwambara ijire y'akazi yari mikashi narahebye naratari mugo mu mwaga amasengesho nasubiye ndayambara ikigira kabiri Imana kitwongera kandi kazi 10 miliyoni kandi mu misi 8 cyangwa ibyo tuba tukamaze misi 8 akandi kazi 10 miliyoni kaza bagahetse icyo nicyo gitumye mpago bagushima Imana kandi umva n'ikindi naco mwiri ibyo nzoka Imana ndinze ikintu gikomeye kandi yaragumye mbya ati wewe utihanye ngo uve mu ntuzeye uzobona ibigerageza yani barabimbwira ko naho Imana naho zenda yikorera kera cyane isubira inyuma je nakuze ntazi kunywa inzoga nazinyoye ku myaka 20 nitara hari 2024 mujije imyaka 2 nyoye inzoga ariko ndashaka usengere subire ndazihebe subire nkore Imana mitina rya Yesu wahora ukora iki mu nzu y'Imana je ndibuka naraye muruze naraye mu masengesho naramusenze wahora uri umusenzi wari umusenzi asengera abandi je nasengera n'abantu sengera n'abantu bagakira yego ariko sivyo nama ndabigisha Imana idufashe cyane ibaza umuntu yahora kubita abazimu yasengera abandi ariko inzoga zikamumena n'abandi bakamwiba amafaranga mwabyumvise wahora utegeka abadayimoni bagahunga Imana yo mwijuru yame kuguhura imaso kwa muri maso mu izina rya Yesu urashaka gusubira gukorera Imana fukama ndagusengere Imana wongere usubire uhaguruke wongere usubire kwegera Imana ubugira kandi mu izina rya Yesu Kristo ijambo rya riravuga ngo abamwakiriye bose babasha gucika abana b'Imana kandi uw'amaraso ya Yesu abonetse ko nasubira kwitwa umunyabyaha ukunda ariko abacitse umugororotsi nk'uko ijambo ryawe rivuga umushire kwa maraso yawe umwezesha amaraso umwezesha ubuntu umwezesha imbabazi icamurega cose nigisubire ku murongo kw'inkomezi kandi ucumutsindanishiriza kandi ucumuneshereza guhera uyu munsi ubuzima buhinduke yitwararika urugo rwiwe yitwararika umufasha yiwe yitwararika umufasha wiwe abe responsable ubuzima bwiwe mwemu mbi n'abadayimoni bose bamunyaga ntago bazosubira kumugira kububasha kandi ntazosubira kuronka ubushobozi mu mudomina bw'icaha ndamusabiye inkomezi za domination umubiri udomine ibyipfuza bidomine n'inyota yariko iramusumvya inkomezi y'ibyaha atangure kuyisumbya inkomezi gore uyu munsi ngizina rya Yesu Kristo amen amen dukomere Imana amashi Imana iguhezagire cyane gose wajeje aduhaye n'imbaraga Imana iguha umugisha urasobora gusubira kibanza Imana ya repentance yabwo icubahiro amen Pasteur wacu Justin yubaho ndamukanya mwese muvuge ati Pasteur Justin yubaho sinzi ko yoba nyibuka umunsi wa mbere ndakwibuka cyane waranambwiye n'umwanya munini je naje ngaha muri repentance fise agahinda gateye ubwoba akimbona gusa yaransengera arambwira ati Imana inyeretse agahinda gakabije ugendana naratwenze mugana ntariko ndatwenga hanyuma ndamubaza ati muba mwari mumaze kwakira abantu bavyibuhijwe cyane n'agahinda kanje acara twenga nari mfite agatambara kirabura nagumiza ku mutwe buri munsi nama nambaye agatambara kirabura ku mutwe kubera agahinda Imana nkayibwira ati je kuvuga agahinda afise aka gatambara nzokwama ndakambaye ku mutwe maka uvuze nkakambura nkagakura uyu munsi ngira murabona ko ziriko haleluya Imana yacu ihabwa icyubahiro cyane amen ubu munezero ufise sifise ukuntu nobabwira ndafise n'umwana yitwa Munezero
iryo zina nari mwise kubera agahinda kandi ntanezerewe ndimve nti ndamwite izina ry'amakuba nyine izina ry'uko mbabaye. Abaganga bambaje ndababwira ati umwana wanje ni munezero kandi ntanezerewe. Umwana ndamutahana afite agahinda kenshi, ariko gushika uyu munsi ndiko ndashima cyane. Nari mfise abariko barakantera, umukozi w'Imana yarambwiye ati Imana inyeretse baraguhagurukiye, abarozi barakuroze barasubira. Ndamubwira nti nibanandoge ndabazi. Yego ivyo vyose ako gahinda nagategwa nabo barozi, ariko kuva batanguye kunsengera hari icyo Imana yakoze gikomeye cyane ku buzima bwanjye. Hallelujah. Ubu numva afite umunezero urenze urugero. Nari mfite na business nahora nkora ya Swiss Derme, ndiko ndabona mwaba membre ngaha nari nayihagaritse kubera ishavu nari mfise, ndahagarika gukora n'ukuri kubera ishavu numva afise umutima wanje uremerewe cyane. Mugabe jo bundi aho muvugiye ubutumwa umuntu wese azika afise ikintu akora yahagaritse ahaguruke asubireyo, kuko Imana iraje kuyerekana mu bikorwa mukora. Nta Mana izohezagira umuntu yicata ariko arakora. Hariyo n'umutahe munini kandi nari maze kujyayo n'amafaranga, mugabo ndicara nyene kubera abadayimoni ndahagarika gukora. Ure narasubiye uyu munsi dufise na event mikomeye cyane, niyo mpamvu mubona nazishizeko. Kagatambara sinababwiye umunsi wo kugakura rero, nagiye numva umugabo ambwira Hallelujah. ngo gatambara kaba ku mutwe giye karandambi ntushobora kugakuraho ngo uje muri saro ushireke ibindi bintu niza niyo noti none muri saro ndaragiye bukeye nawe nyene wamengo yabuze amahoro ansangayo abaza umuntu ariko aransuka ngo uri kumuzukira ngahe ibyo mwavuganye nawe uganika 30,000 umuganda atahana n'akandi kantu nzoza ndashiramo kugira ndabisokoze neza k'ibihumbi 9. Urumva iyo noti niri wariyumvira acaramuhereza acarigiye. Imana ari fantastic ikora ikomeye gose. Nukuvuga muri abo bantu bariko baratuma ngira gahinda gateye ubwoba, harimo umwe amazi iminsi agenda arabwira abantu ko yarabuze amahoro cyane, akabwira abantu kandi akabwira abantu banze bafite na nimero yanje ya telefone bakaca bampa amakuru. Ababwira ati yakunda kuza kenshi wanje akaza nka 3 mu ndwi. Yari umuntu nizera cyane, no muri chambre naramureka akinjira. Kumbe yari afise ikintu ari kararondera, yagomba kuntandukanya n'umugabo. Rero amaze kuronka icyo ari kararondera, aratwara impuzu yiwanje n'iy'umugabo. Umufumu yari yabimutumye aravuga n'uwo mufumu aramuvuga ngo mu Rumonge. Uwo munsi nyene abimushira kugira dutandukanye. Yavuye mu Rumonge aragaruka ashika mu rugo wasanga umugabo yafunze imizigo yose yagiye. Umugabo wiwe niwe yagiye mu kibanza cyaho je nari gutandukana, yari kuntandukanya n'umugabo. Ejo bundi abana biwe baranterefonye barira bamwe bafite agahinda kuko n'umuryango ni famiye, baratubwira ati nukuri wewe kakarago uhora ujako turagusavye usengere na mama turabe ko yokajako ko twe turarusha, umusengera cyane turabe ko yokajako turarusha. Ngo papa yagiye kubera mama yaramurembeje, none ubu ngo ntitukiryama, arafise ibintu aturira mu ijoro bikatukabura impemu, agaturira amajya agaturika ukamengo n'amabombe. Ngivyo vyose rero twebwe turaremerewe ngo kandi yatubujije aduhaye gasopo ngo duhagarike gusenga ngo twahava tumwicira ibintu ari karakoresha. Ndabwira abana ati ntimuhagarike gusenga, bandanya musenge, Imana izobagirira neza kandi nawe nyene irashobora kuzomuhindura. Sinukukekeranya kandi izomuhindura, musenge nawe nyene mumusengera, mwisengere mumusengera ibintu bizogenda neza. Ubu rero ararusha arababaye ko ibyo yagiye gukora byari kuba mu rugo iwanje byaciye biba iwe. Jisikame ntaragaruka umutware wiwe, ntaragaruka. Ivyo rero nivyo gushimira Imana cyane. Mwabagore muri ngaha turamukanye.
abantu mushwana n'iminota 2 n'abagabo mukaca mufunga imizigo ngo muragiye bajya abana mubasigiye nta mugabo arera abana baregwa n'umugore musenga imana nta kinanira imana jewe mparuye ivyo imaze iminsi iri kirankorera fisi icizere ko n'ibindi ndiko ndasengera ntarashikako byose bizokoreka mu izina rya Yesu. Hallelujah. Je nabayeho mu buzima nyene sinobivuga byose ngaha ndarezima. Igituma ngira mvuga iki kintu nuko nabonye abantu twabanye dupanze mu buzima bwo gupanga. Hariho abantu benshi baza bakuturamutsa bakambwira ati wewe nta muzopfa muyerera ntimuzigira muronka aho muba. We n'umugabo muzotahira ku gisosi gusa. Twe turakunda gasosi nye. Iyo bimeze neza. Iyo bimeze neza ntitubiyushwa n'ubusa tuba twariye. Ngo muzotahira iyo sosi nyene. Uje wose nkamugaburira isosi mugaka ari wagenda aravuga ngo baje bazotahira isosi. Haye namufashe neza. Andariya gasosi. Ariko ntimuzoreke kugirira neza abantu ngo nuko badashima. Urabikora ukirenganira. Imana niyo ibizi ukuntu izoguhemba. Ego barambwiye inshuro nyinshi ko tuzopfa tuyerera tuzoronka aho tuba. Nongeye gushimira Imana kuko yampaye ahomba. Hallelujah. Uyu munsi izina ryo kwitwa umupangayi ryaramvuye. Ndashimira Imana rero ko ntakiri umupangayi nagahinda yakankuye kubu nkaba nsigaye ntwenga. Nibindi byose dukomeje gusenga ibisigaye izobikora. Hari abantu twabanye ngaha Papa Fisto turamukanye. Yicaye hari inyuma namubonye ndamuheruka kera. Sinzi ko na madame we ari ngaha. Twarabanye dupanze inzu y'icumba kimwe na Sara. Ariko uyu munsi ndashima Imana ntahi wanje hari ugaye na portail iriko. Amen. Uje aradodora. Naye nasere kugenda ntashimye kuko baratubuza kwigumizamwe amashimwe cyane. Nijyandwi y'igikorane jeudi. Abona ko twaje gusenga imvura ikacishira. Nari mfite 10,000. Mugaje 10,000 nguma numva umutima umwe ati aya mafaranga yaho uyu muntu anywa amata. Ndayatanga kandi ari saa moya na nusu y'ijoro. Ndavuga niwe nguca ntaha gute. Ariko byarashobotse naciye telefona mushinga nawe wanje navuga ati je bugere ndi mu masengesho ntazi naho nsengera. Ndi mu masengesho mugiye imvura ishira ko simbona ukuntu ntaha. Ndarayo. Nta kuntu birabukaza kumitana tukaza gutaha dutahanye. Burya nta n'iminota 10 yaheze. Yaciye yaza arampitana ngaha turagenda. Ntitwanagiye direct ngo tugende no muhira. Nagiye mbona kati ahantu nyene ngo dufata akantu. Urumva? Haca haza umuntu aje n'ikamyo bijya bikamyo bipakira amakara. Aca dusanga aho twicaye rero. Ngo uyu ni madame wawe. Yarazi umugabo wanje mugabo ajatanze. Uyu ni madame wawe nawe ngo yego. Madame wangu numvise ngo ndamuravye nyene ngo numva gusinzi ukuntu ndamwimvise numvise anezereye. Imana yaraguhaye umugore mwiza, Imana yaraguhaye umugore w'umutima. Nawe ngo yego ndashima. Ngo ikamyo rero ngo ubona manukanye amakara. Ngo mugabo kubera uri kumwe na madame nubashe madame wawe. Reka ndamuha imifuka 2 y'amakara. Imifuka 2 y'amakara nangaye. Ya dimire murumva namaze kuyironka kera. Ngo ngarondera umutaxivere ayashikana muhira. Nta muhembe ndamwihembe. Ego. Byo byose urumva kari bitangaza Imana iri kirankorera. Amen. Ndashima hegeje gikora. Nibindi izobikora. Nukuri Imana yacu yabwa icubahiro. Ngiye kurondera agafana bukebuke. Pasiteri wacu nzomugirira neza nanje nkuko angiriye neza. Amen. Tubandanye dusenge nibindi zobikora. Amen. Amen. Dukomere Imana amashyi menshi cyane.